Inganji Festival ni evenement tumaze igihe kitari gito dutegura, ya mbere yabaye muri 2018, ubu akaba ari deuxième saison izoba muri uno mwaka. Akaba ari evenement yagutse nini ijanye n'ivy'aba artiste b'abakristu, ikaba igizwe n'ibikorwa bitandukanye bikorwa mu matariki atandukanye. Ariyo activity imwe yitwa Art Business Conference, ikaba ari evenement y'abagwizatunga canke aba businessman tubakoraniza hamwe muri no mwaka, dufuza kugira ngo tubaganirize kuvyerekeye ni gute bashobora gushikira ikuba c'Imana biciye muri art. Hama ico gikorwa kazoba itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu, izoba ari kuwa Mungu kuva isaha 11 z'umugoroba gushika isaha 1 z'ijoro. Aba participa canke abagwizatunga aba businessman bashobora baronka access kwinjira, bazoronka access kwinjira muri ico gikorwa, bisaba ko baronka ubutumire. Mbone naho nakaje kugira abagwizatunga bose ko baradukurikira bifuza kubana natwe kuri uwo mugoroba, ni byiza ko bo turondera, bo du contacta 61 amajana 594 amajana 256. Rero baca batwandikira bakatubwira ko bifuza kubana natwe, ama tugategura ubutumire bwaho. Activity ya kabiri nizoba itariki 2 z'ukwa gatandatu, yitwa soirée de gala. Iyo soirée de gala rero izotangura isaha 12 18h gushika isaha 3 z'ijoro. Kazora kagoroba kadasanzwe guhimbaza no gutazira Imana, turi kumwe n'aba artiste twatumiye bava hanze. Hari abazobavuye mu Rwanda bitwa Bena Chance, muri Tanzania witwa Dr Ipiana, hariho witwa Gloire azobavuye muri Congo, hariho n'abarundi bacu bo ngaha baba artiste nka Pastor Lopez, Vestine n'abandi benshi. Kazora kagoroba karyoshe. Intumbero y'iyo soirée de gala si yindi, ni kugira ngo dushobore kwegeranya uburyo, tugire fundraising yo gushobora gufasha babandi bakeneye ubufasha batishoboye, na cyane cyane intumbero yacu y'uno mwaka ku gufasha abana bo mu mpimba bavukira mu mpimba, n'abagwayi bagwariye mu bitaro bitandukanye ariko babuze uburyo gushobora kwivuza, usanga barafungiwe mu bitaro kubera kubura uburyo bwo kuriha ibitaro. Rero kazoba arakaryo ko kwegeranya uburyo kugira ngo dushobore kubashikako no kubitaho no kubitwararika mu cyumviro twagize cyitwa nawe abeho neza. Kubifuza kudushigikira muri ico gikorwa, twariyumviriye ko boza bakifatanya muri akagoroba keza ko guhimbaza Imana no gutazira Imana, turyohererwa hamwe, twongera dufasha n'abandi batishoboye. Tubasaba kugira reservation, ni kuvuga ubishoboye wese yifuza gushika ico gikorwa araturondera kuri za nimero navuga, hama akagira reservation hakiri kare kugira ngo kurya musa azoza. Amahera azobatanze tuhera ku 100, 150 canke yarenga, bivana n'uburyo bw'umuntu. Amafaranga azobatanze harimo kumufungurira, azoba ariho dîner, azoba ari akaryo keza ko gusangirira hamwe no gutazira Imana no kumva indirimbo z'Imana dufashijwemo n'aba artiste bavuye hanze. Ariko kandi amafaranga menshi, pourcentage nini yazo twegeranije azoca akora ico gikorwa. Rero twiyumvire ko twabikora muri ubwo buryo kugira ngo ntiduperturbe l'ambiance ibihari, kuko tubigize pendant l'événement hari ukuntu bitagenda neza. Twashimiye kubikora kare, ahubwo uyo munsi izora kubabwira ivyashoboye kuboneka bingana gutya, ama bizokoreshwa muri ubu buryo tugiye kuri abo bantu, kugira ngo n'abazoba bakontribuye bose bafise akanya bazoce baduherekeza kuri uwo munsi zo twateguye ukuja kuri abo bantu bari mu bitaro n'abari mu mpimba. Activité ikurikira ni activité yitwa Gospel Artist Workshop, ni izoba itariki 8 z'ukwa gatandatu. Ni conference y'abartiste babakrijijwe bari mu madomene atatu ngira mvuge, hariho musique, art plastique hamwe na cinema. Turahurira hamwe tukigishwa, iyo nayo ikazobera kuri CLM. Yindi activité ikomeye tuzokora yitwa Worship Like Never Before, iyo nayo ikazobera kuri Life Center itariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu kuva isaha 10 z'umugoroba gushika isaha 1 y'ijoro, kandi aho kwinjira ni ku buntu. Umuntu wese afise akanya aratumiwe kuri uwo mugoroba. Abifuza kwifatanya natwe b'abartiste barasaba kwiyandikisha, biyandikisha kuri izi nimero ngira mvuge 79 75 88 56. Umuntu wese yemeye gushikira ico gikorwa twarateguye amakarte yo turondera kuri izi nimero 61
amajana 594 amajana 256 canke 79 amajana 75 88 56 canke akoresha na bwa buryo bugezweho budufasha bwitwa BujaPay nabo bariko baraduterereye kugira ngo ushobore gushikira iki gikorwa aho uri hose urashobora kugira reservation donc biciye muri iyo BujaPay canke mugaturondera kuri izo nimero meje kubabwira. Reka tubone n'akaryo gushimira Akeza yamikora ibikora inka mu gushigikira ibikorwa bitandukanye baduhaye imfashanyo idasanzwe ndabasabira n'Imana kugira ngo ushize kwagura ibikorwa byabo bishike kure hanenze aho bageze no munsi. Ego murakoze cyane.